uretse ko jewe navukiye mu muryango w'abana 13 13 b'umuryango umwe 13 kandi twese turiho. Mama wogira ntiyize kangahe je ngira gatandatu. okay Mama ntiyize Eh. papa ntiyize ariko barakoresheje ingufu nyinshi yego kugira tubeho dufungure tuvugwe twongere kumbure twige cyane cyane. ndavu untunge mvuge kuri microfinance SSM singira ndayamamarize mugabo icizaho kiri Kiravugwa, SSM nibaza ko uno munsi nabonye umenga inakora n'amasaha menshi gusumba izindi microfinance hama je ndibuka iri kiratangura nari umunyeshuri nibuka kumengo nari niga mu 12 umutahe umwe wari ibihumbi ijana ndicuza kuba amafaranga ntayatanze kubera ko narayaronka uyu munsi urabona ukuntu ingana no kwironka mwakazi bwavye byogora uyu munsi kugira nje kuyiguramo umutahe naho no gurisha amatongo yanje yose ntivyokunda sasa nca nibaza nti ibi vyiyumviro bibe biriko biratangura birema ubutunzi kubiriki abantu batavyumva no bashaka baze bicuze kuko nicujije kuba ntabikoze ibyo. Hari gihe abarimye baba bakeneye ingurane bakazitevya sezo ikabarenga. Hari gihe abarimye baba baje guhembwa ugasanga hariya muri ya yindi microfinance kubera atari yiwanyu ayo mahera ntayahari ugasanga nyumva birabaye urudavaje ariko ari yiwanyu kandi ari ya yindi n'ubundi yagenewe abo barimye nyene ni yiwabo nibo bayikontrolera umva nibogaruka ngo biyononere. Yego. Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. No munsi twongeye kugarukana David kuri Agaciro Media. Nico kinyamakuru conyene kiba karihiriza ubwenge mu buryo bw'iterambere kibasangiza ama opportunity ari mu Burundi uko ni faranga ryawo ryo kunguka kandi naco kinyamakuru cange platform abantu baza kurahura ko ivyumviro ndema butunzi. Jengiye kugirisha kino kiganiro nitwa Omdi Changement no munsi eka twakire Monsieur David. Murakoze cyane murakoze kunyakira kuri Agaciro Media. Ya karibu cyane. Ndabashimiye ndashimiye na Jeff nyuma ya kamera. Yego. Ndashimiye n'abadukurikirana ku Gaciro Media. Nongere ndabashimire benshi muradutelefona. Iyo rero mudutelefone turaryoherwa. Hari abadutera intege, rero nabo bagomba kutubaza ibyo tuko turakora cyane ko muri ibyo batatahuye. Novuga yuko biciye ku Gaciro Media turabemereye yuko tuzo bahagashimwe ego kuko ni imwe mu TV twashoboye gucisha ko ivyimviro vyacu ibyo tuko turakora mu ntumbero kugira ngo twiteze imbere kandi no munsi gushika no munsi ndashima Imana shimira n'abarundi batari bake bakoze mu mifuko bagakora ivyo mwakoze Imana ibahezagire kuko gushika ubu hariho abana b'u Burundi abamama n'abapapa n'imisore n'inkumi irenga 20 itacirirwa muhira. Donc bakora muri kibonobono ofise udukontra. Okay. Ariko ni duto n'utwamezi 3 bafise kontra nini n'amezi 6 rero turabasaba uwo mutima ne mwiza je ndashima vy'ukuri umutima uvuga umutima uko investisa erega uwakoze mu mufuko akemvestisa yafashije mwene wabo kurundi ruhande kandi nawe nyene yarifashije ko amahera azokunguka ariko kandi yamaze no gutangura guha akazi ubundi muntu muri twadutahe ubusa mura muvuga bimwe bitu ubusa kandi turabona vy'ukuri biriko biragenda neza. Rero tubandanya dutera akamo ko ahubwo no wasigaye inyuma nawe wumve wo kwifatanya na bene wanyu bamaze kugira ico bakoze bakaba hariho gushika no munsi
umuntu atonda avuga ati ndagiye ku kazi yoba yaramaze imisi asenga avuga ati Imana ndakeneye ume ivyo nkora uno munsi avuga ati Imana ishimwe byarakunze biciye muri kibonobono gabo Imana yakoresheje wewe rero na nubu aho wagejeje ubandanye ukora kugira ngo nimba ivyo aronka bihuriranye n'ivyo afungura ejo azoronke n'ivyo kubakamwo inzu imisore yubake ikora mu mariage ibeho yigisha abana ivyo nibaza yuko haruhande y'inyungu uzobironkamwo je ndizera neza ko no mwijuru tugezeyo Imana izogushimira ivuga ati wewe kwisi wambereye urumuri niko bimeze nukuri uje none iyumvira umuntu uno munsi ndabasaba mama urubona hajya bakora atonda ukabona ko neza uravuga ati ndagiye ku kazi kumbere yarize yari yazi imyaka 10 yarabuze ahatonda none umva tworeka gushimira uwagize investissement rero hamwe nk'abarundi twese twogira uwo mutima naje Imana ikashishikara kunkomeza simbi ndyarya muri ubwo busabusa utangwa umva yuko ejo zosanga kuri 200 dufise abakozi amajana 2 urukwa pa 200 bakora biciye muri no migambi twebwe nyene abarundi twitunganirije none David jewe urumva tugitangura kubona na uburyo wabinsobanuriye ukambira yuko ukeneye abantu bashika miliyoni kandi bose bazokoranirizwa muri societe imwe numvise umengo ufise mindset nini ivyo vyiyumviro ni binini sinzi ko iki kintu nobona nigeze kukikubaza ndabona nawe uracari mutoya wakuze gutega David umbabarire unsubize hariya gatoya ivyipfuzo wari warakuranye ukiri mutoya umva uri umuntu uzokora iki uzobaho gute bo murakoze urabona ko iyo turi ku mashure muri primaire barakubaza ngo wumva ushaka kuzoba nde sinobesha ngo mpapfe mvuga ngo ndibuka ico nahora mvuga ko nashaka kuba ariko uretse ko jewe navukiye mu muryango w'abana 13 b'umuryango umwe 13 kandi twese turiho mama ntiyize kangahe je ngira 6 okay mama ntiyize papa ntiyize ariko barakoresheje ingufu nyinshi kugira tubeho dufungure tuvugwe twongere kumbure twige cyane cyane ariko ndibuka hageze mu 2005 narabonye kumenga mu muryango byarahungabanye ubukene bwarabaye nk'ubwinjiye rero yari imyaka bakuru banje natwebwe bamwe twariko twitegurira kuja mu masegondere ico gihe rero ubuzima bwabaye bwateye buba bubi ariko papa yavuga ati ayo ntize abana banje bazoyige rero uko kuntu twari benshi vyamaze kuhungabana yatanguye kuja arikora ku dutongo atugurisha kugira mwige gusa kugira twige no twongere kandi dufungure twongere kandi tuvugwe ico kintu carabaye imyaka itari mike kugira tuje ku ishure twese mu kwicenda mu igura ry'amakaye amaniforme n'ibindi itongo ryararibwa kabisa kandi ko mwari benshi twari benshi umva kandi hari n'ahantu hatazimvye urumva amatongo yagugwa make ko usanga rero mahera ahuriranye no kwiga rero ico gihe nahavuye mbona rero tumaze gukura naho navukiye ikiyaga hari hanini cyane kwa dufise inzu nini kwa dufise parcelle nini ahantu twaba mugabo hari hagati yibarabara n'ikiyaga donc dufate nko kwibarabara rya Rumonge ku barizi ni mu Rumonge nyene ku bahazi urabona ibarabara rigenda rica hafi y'ikiyaga mugabo hagati y'ikiyaga n'ibarabara ushobora usanga umuhana niho hari hanini turabahungu 6 je narashobora guharura nkavuga ati
nakazubaka hajya uwundi yubake hajya uwundi yubake hajya hari hanini ariko ikiyaga cyaraje kirahatwara hose n'inzu kiratwara gushika no munsi murahimuka mwaraciye muhimuka twavuye iyo kera twavuye iyo kera rero nsanga kumbe muri cyagiye kwa kuturiga canke hamwe papa yaravuze duhera yakaja kuronka umwongorera akamwibira ibanga rya investissement yo kuzarashira uduhera mu bintu bitandukanye kumbure ko umva kwiga twarize ariko urana ko dusohotse akazi karabuze mugabo urumva nta hantu na hamwe yari yarapanze akarere yaragiye arinvestisa rero ahubwo uretse papa wumva we batari yarasomye n'amashuri ibintu byo kwinvestisa nabize umunsi biracagorana nyene mugari yabariko baravyumva gose cyane bari abatize bongera bibari ibindi rero abari kibazo mugabo kandi urumva nabo bavyeyi bacu sibo kuko umva babahimiriza bavuga ati rungika abana banyu ku mashure urumva rero ntihaboneka abandi bameze nk'uku kwa son excellence avuga ati nimwironderere ivyo mukora nimukreye ubuzi rero ico kintu cyane nimukreye ubuzi anako kiriko kiradukangura rero nk'ubu jewe ndavye rero ikibazo twaciye tugira ingene twaciye tubaho ndabona neza ko iyo papa canke abavyeyi bari kuba baragize investissement mu tuntu dutandukanye ubu tuba turiko turazana akanyungu donc mu busaza bwiwe akaronka ikimunamira kandi yakirondeye akiri muto voilà uba baruhutse abariko rero twebwe abayaraturaze avuga ati burya hariho ntuzeye banke runaka yatanguye igihe nari ngisa amahera ko yari umudandaza igihe nari ngisa amahera hari ahantu nari narashize uduhera hari ubu twarateye imbere canke basi kubera ko agafuma basaje araza nko mu Carama hose za Kibenga hariya za Nyabugete hari hazimbutse akaba basi yaragiye aragura duto umva nk'ubu dukuze yarikushambira ati David wewe hajya rero ico kintu narabonye ni ikibazo gikomeye gishikira imiryango myinshi muri Afrika natwe ubwe ngahi wacu rero nko ngaha je nashimye ndiko ndishura ca kibazo cawe nashimye kumengo abandi ivyashikiye twebwe nabo ntibize bibashikire ahubwo baronse utwo duke baronka baje bararonka n'ibintu byo kwinvestisa ngo 600 ntibareke kuca birirwa baradidinganya 600 kandi burya kuba soma amazi ya Brarudi nkonwa musteri icupa rimwe hari naho mbere rigugwa yarengaye voilà barekera guca birirwa baradidinganya akororereyo ubwo hari gihuhura n'umuntu aba yarakomeretse afise ivyo yabonye nkuko kuwanje bavuga ati je 600 nzoyegeranya abere ikimazi bari yabadashoboye ugasanga rero ntuhomvye rero umva nkubu novuga mbere nkanda natangara imisi tumaze tuvuga 600 ari abantu batwumva mugabo ntibayazane ako rero nsubi inyuma gato iyindi esprit mugabo gatoya David rega icambere urabona réseaux sociaux ntizikoreshwa na benshi hariyo n'abantu WhatsApp ubwayo igora koje murambona abandiki ivyumva ati none tuyacishe kuko uwo muntu ashobora kuba yibere ahantu mu misozi cange mu gihugu hagati yari muri commune runaka koko nyine bayacishe ariko ruguru tuko turajayo n'amaradio tuko turakoranayo ako hari ikintu ngumva ntoreka kuvuga ariyo esprit nabonye yamfashe nkiri muto yari esprit narakunda kubona aho twavukiye twebwe amatara yaraka umuyaga nkuba wari uhari urahashika abahazi ni ku magara ni kuvuga abasirimu twavukiye aho kandi hafi y'ikiyaga mwibarabara twiga hafi ubwo papa yarasuduhera twarafungura fresh akapanuro keza barakambara ariko iyo haje abana bavuye hirya gato nko mu kijiji bakaza gukina agapira
baca bahura n'abana b'ahantu twebwe twari aho haboneka nko mu gisagara baca bagwana kubera ibyo nyene byo kubatuka ngo bambaye ugasanga nyene ko barabatuka ku mpuzu bambaye kubera ari imbi nabo rero bakaca bihagararako bakaca batora amabuye bagaterana canke bakagwana rero ntangura kubona umengo ndakwiye gukora ikintu coshira abantu hamwe. Nagerageje kurondera kandi nubwo donke batoba bangana ego je nagerageje kurondera ikintu cotuma abantu baja hamwe kugira ngo ivyo bapfa bigabanuke ca kintu kibahuza. Aha rero aja kumva impamvu nkeneye abantu miliyoni kuko inegalite sociale ubusumbasumbane mu kibano buriho no ku bantu bize. Nuvuga twebwe tuciga primaire nitwegera abiga secondaire. Abiga secondaire bagenda ukwabo no koga boga ukwabo. Natwe twagenda kubera twe twoga mu kiyaga hari ibyo twitumweha hariya. Umva bo basanga mutumbereye wihenze mugatumbera aho abiga secondaire wewe wabugomba kubitwe amakonje. Mu gihe abantu bamwe bagiye bakitera gutya nk'ubu dufata ndabigarukanye no munsi mu gihe habayeho abagwiza tunga bakikorana ukwabo abafise amikoro make nabo bakaca bagenda ukwabo bakikorana abize abavuga igifaransa bakaca bagenda bakitera kaje usanga babandi nabo bararokonesa yuko bo batize bakaca bagenda bakikorana utu tudumbi utwo tugwi twose nta kindi kintu tuzovyara atari conflit tuzorinda kuvyara amatati. Kandi ubundi abarundi abasokuru bacu bari bacibwe ngo bavuga ngo igiti cumye cegamira voilà hama kandi ubwo rufatangane donc iyo umunyantege nkari kumwe n'ukomeye za ntege nke zirafukika nivyo ni gutyo igiti cumye cegamira kibisi new civilization novuga iki civilization shasha zagiye ziza zivuye hanze nizo zaje zikuraho za febrisa zitesha agaciro iyo migani igiti cumye cegamira kibisi. Ubundi abo bantu ko tubadondaguye bagumye gutyoye biyegeranije bakiyegeraniriza hamwe uca usanga bubatse ikintu umunara w'Ibabeli baca bubaka ikintu gifise inguvu nk'irya piramide yo muri Egypte. Ahubwo kandi bujya ku rundi ruhande urabona bujya ibintu bifise rentabilité binini biba birimo abantu benshi hama kandi bujya ikintu kirimo abantu babiri kirashobora kubomoka byoroshe gose mutagize ico muhuriza nk'akaro nigeze kumva l'histoire yabari y'abanyaburayi bagize Adidas ubona kwikora ivyambagwa donc kuva ku birato n'ibindi na Puma n'abahungu bari bavukana mugabo kubera bari babiri gusa atabandi ba actionnaire barimwe kubibomona byaroroshe gose umwaje ugira wiwundi gwiwe mugari ikintu kiri kumwe kirimo abantu benshi ugira uhuriza abantu kuciyumviro kimwe nicoroshe hajya ukugirira nabi kenshi n'umuntu abakuzi akuzi nkatwe bwari wacu bavuga ibintu byo kuroga umuntu ushaka kuroga umuntu utazi sekuru utazi ko birasaba amazina y'amafoto ivyabo ibiki urumva nkomvye kuvuga iki wewe twariganye secondaire uje ugendamwe na Jeff mwese twariganye muje muyikumira mwubatse etage ku mirongo hariya ku manota naho ndabasumbya amanota aho noreka kugira inzigo noreka kwiba noreka kubiba noreka kugenda ndabavuga nabi noreka kubakorera ikibi ariko munshizemo tukaca dushiramwo nuri akaca dushiramwo nuri twese muri village numva ko twese tuzoca tubabazamu bacakintu numva ko mwijoro tuzokirarira kuko uwo wese azogifise mo intege none wo kwemera ko umuntu mugabo je ndibuka mukuru wanje umfura yacu yarigeze kubifisa akabutike barakivye izuba riva bavuga ngo uwo mwana avuze ejo yotunga gute twebwe
tumaze imyaka n'iyindi byatunaniye twebwe byaratunaniye urumva ariko nk'ubu yaba bavuga ati barimwo hari kuvuga ati oya baje kumwiba harimo n'ivy'iwacu duhomba natwe rero tubizanye muri ibi turiko turakora igiti cumye cegamiye kibisi biroroha cyane gose kuko abantu birirwa baravuza bavuga nk'ubu ngo reka ndiniremira ngo ikibonobono ngo nico bataziba none gifise isoko ariko naco bazociba urumva none wewe uzowara rimye ibigori ihegitari ukuye ngahi oranga nk'hegitari ingene ngana urumva habiya birayi vyanyu mwari imana ibahezagiye kandi mukomeze umusubireyo ahubwo mugura akamashine baba murondere namwe ababafata mu mugongo nabonye mwimbuye ibintu vyinshi mukomeze kuriya hajya muko murakontribuwa mu kugabanya inzara ivyo ni vyabindi tuvuga iyo turiko turigisha abantu ntituba dushaka kuba ikiraro bacako abandi bagiye mu iterambere turaja namwe mwerekane voilà naba rero nk'ubu nkabiya birayi byose byanyu mwarime umubanye wanyu ari hajya kigoyi kiramwisha none yoreka kuvyiba agatima kabi kuvyiba ariko hajya mwaciye muvuga ati okay nawe we rero tuje kurimbira ngaha umugambi upanze gutya jamwo nawe ico tuzoronka nawe uzoronka usanga uwe wanashaka nta cimviro yifitiye ubushobozi bwo gukota hegitari nabwo afise ngabo kubera ko mumushizemo ejo mwimbuye akabona atahanye urufuko rw'ibiraya ejo uzokuvuga nabi canke abonye kundi murima mwarimye n'ubuhegereye abantu bizokubazotugwanira ngo naka bamufunze ngo muzi namakuru ngo wa mugabo bamufunze kubera ikibana yabonye umuntu yari yegereye hajya ku murima ati yamuguye ko yamutabaguye kubera iki arazi ico mwamumariye untunge mvuge kuri microfinance CCM singiranda yamamarize mugabo icizaho kiravugwa CCM nibaza ko uno munsi nabonye umengi nakora n'amasaha menshi gusumba izindi microfinance hama je ndibuka iri kiratangura nari umunyeshuri nibuka kumengo nari niga mu 12 umutahe umwe wari ibihumbi ijana ndicuza kuba amafaranga ntayatanze kubera ko narayaronka uyu munsi urabona ukuntu ingana no kwironkamwe akazi bwavye byogora uyu munsi kugira nje kuyiguramo umutahe naho no gurisha amatongo yanje yose ntivyokunda sasa nca nibaza nti ibi vyiyumviro biba biriko biratangura birema ubutunzi kubira abantu batavyumva nabashaka baze bicuze kuko nicujije kuba ntabikoze ibyo noneho rero ni ba profite agaciro media kuko ari abandi mbuga bazikoresha berekana ubwambure bwabo berekana ibindi ariko mwebwe agaciro media muyikoresha mwereka abantu ama opportunité je nibaza yuko wewe kugira unyemerere yuko tuguma ducisha ibiganiro ngaha nuko wankurikiranye urabona neza yuko mu mbereho yacu tutaraba escrow cyane kabisa ubundi bwo ntibari kuvyemera rero nk'uwo nimba warabikoze ko nkamwebwe ndavyingende mukora mwebwe ntimusama candya ntimuri ko murakora kugira muronka ama views bije ko bari kwisambura voilà nibaza ko murakora arafise intumbero ihangira bari haye voilà twe twavuze tuti reka twugurura amaso abarundi bagira ubumenyi bwo kuja mu iterambere yawe nk'ubu turamaze kuyaga ndamaze kumva ivyo ingene buyumvira narabonye neza ko bino bintu wabigiyemwo urafise umutima patriotisme nini muri wewe kuko ivyo ukora wereka abandi ama opportunity rero nk'iyi rero peut-être ko nk'ico gihe umva wowe uricuza siwe wenyene ari umuntu je twayaza mbwira yuko mucarama kigugwa irake zibiri babinginga kwirake zibiri iyo yaravuze nk'umutahe wa miliyoni 5 aranga uja kuhagura ngo ni mwipori ariko uno munsi apanze mu gatunguru inzu y'irake zibiri kandi yobaye aba mu carama aho yaguze kwirake zibiri sinzi ko ico kintu cumva rero ni nk'ivyo
abantu ntibahushe zino opportunity zica ngaha ibintu muba mwerekana nibajya umutima amenyo 250 nka twebwe dusaba muri iriya microfinance. Donc ahubwo nyene umbabare gato kugira utubwire kuri iyo mitahe ubushize mwariko muratubwira ikibonobono cyane hama je ndibaza nti none wa mugambi gutanguza microfinance y'abarimyi wagiye aho hagaritse oya mu bizanzwe ome ikibonobono bavyumve ni diri yego ngombe ndakwereke no ngaha abakenya bariko baranyinginga kuyinginga ba telefone hari ivyo nanka kwitaba baguhamagaye mu vyongereza mbona voilà kugira ngo baze bo baze bibwirira abarundi barime ikibonobono kandi bavuga ko boza bazanye amahera miliyoni 3 z'amakenya nizo bapropoza mu minsi ngo tuzomara ko turatemberana sikia sensibilisation tugira abari bo baza kubibwirira hanyuma bace baza bazanye n'ibiro 500 vy'imbuto za mbuto nanka z'abahindi z'ama hybrid ziciye zigugu 1000 c'amakenya ugiye kurabana hafi miliyoni 27 batuzanire ku buntu ngabo bahamagarira abarundi kurima kibonobono rero ni diri rero ikibonobono ifise izoba ifise abanywanyi benshi microfinance nayo iduzwa n'abanywanyi kandi bato bato kuko umuntu mukuru gramanya ntaja muri microfinance acagenda muri banki haro n'abandi bakuru gose badashobora kuja no mu mabanki bagenda mu vyo bita nambara mu marché boursier bagenda nko muri banque mondiale fata nkujya mutama wacu Imana muhezagire ziranotse nkujya nashobora kugenda muri banki nta banki yo muhamahera abakeneye cyayugara banki cyayugara urumva nkujya urumva yaramaze kurenga mugabo microfinance iduzwa n'aba bantu bato bato bariko barakora twebwe rero turabafisi bariko bararima ikibonobono nk'ubu tumaze kuba benshi cyane rero abagwiza tunga niba profite aka karyo twabahamagariye bagire microfinance iyi microfinance twebwe twazanye ide twe n'iciyumviro gusa twazanye nko kwereka nkuko nawe wereka abantu aha hantu ni mujeyo twaje vuga ati abantu rero ko azoba ari benshi bariko barayima kino kibonobono kandi kibonobono kwera bazoguma bashora bagurisha bahembwa bagira gute urumva amahera bazoba bari muri circulation azoba ariko circulation monétaire muri ibyo bintu bya washoye ikibonobono akeneye kugurirwa ahembwe nawe yarashizemo umutaye muri kibonobono inyungu zahabonetse agabure twe turaziganya kaguranana ku kwezi 4,000 abitangira kuri konti bajya abantu rero baba bashize umutahe muri microfinance baca bunguka cyane gose kubera bari microfinance ifise abakiriya ya microfinance watanze ko karorero CCM yaba na Eden bajya bakoreye mu barimyi b'umuceri aba barimyi bato bato ngaha rero udafise microfinance idafise abarimyi abadandaza abantu nyene baguma bagira uduhera microfinance nishoboka sico kimwe na banki hategeza kugumaho muvuma nayo utegeza gukora n'abantu baba bariko baragira iyo muvuma nk'ubu twebwe turayigira ntabeshe muri kibonobono rero je nace mpamagarira abanywanyi nyene bashize umutahe muri kibonobono ndabereka ati ari yindi diri kugira ngo duhanehane amahera n'abantu tubagurire bisaba yuko tugenda tuba dufise microfinance turiko turakorana tugire kurondera iyindi microfinance y'abandi bantu abari guhomba gose kandi vyonashika umugambi wacu bakazowusabota hari gihe abarimyi baba bakeneye ingurane bakazitevya sezo ikabarenga hari gihe abarimyi baba baje guhembwa ugasanga hariya muri ya yindi microfinance kubera atari yiwanyu ayo mahera ntayahari ugasanga nyumva birabaye urudavaje ariko ari yiwanyu kandi ari ya yindi n'ubundi yagenewe abo barimyi nyene ni yiwabo nibo bayikontrolera umva nibogaruka ngo biyononere rero ncamvuga ati abanywanyi rero duhamagara bajya bazanye 6 uwumva yo kubiti inzu bifunse akaronka 250
kujya washimye umugambi w'ikibono ubona ko ari mwiza reka tuca tukubakira rero iyi microfinance yawe nyene kugira ngo ejo ni waba ukeneye kongera ko izindi hegitari canke iyindi mitahe canke umva ihana ahantu wajya amafaranga uzobitore muri microfinance yawe nyene. Abatari bakere barabitahuye ni icimviro wanashaka ciza none amafaranga yo kutanguza iyo microfinance mwaramaze kuyakorekta kandi no kanya biriko birakoreka amafaranga twaratanguye kuyakorekta ikiringo ca mbere rero caraheze n'ikiringo kigira kabiri aha nimba kino kiganiro kitarara gisohotse kizohera itarike 5 z'ukwa gatatu umva ko woba yari yaravyumvise umugambire ntiwahagaze nivyo biri mu byo nari naje kuvuga no munsi umugambire ntiwahagaze ahubwo ni munyaragase kubera abamaze gushira imitahe hariya twaravuganye bamwe bavuga ati ntiturota duhagarika rero bashobora kuca bishiriramwo ayabura canke bashobora kuca nimba yabura bashobora kuca bayashiramo canke bashobora kuca ico kiringo we twagitanze n'amezi 2 yongeye kuyo twaratanze tuyasabwe n'abanywanyi uyu munsi rero twibukije abanywanyi n'uwundi wese yoba atari bwa munywanyi mbwako yaravyumvise iyi diri iracahari nibayiprofite bagiye abantu bamaze gushiramo amahera bamaze kuvuga ko kiri pleuve kiri neige microfinance irinda kubaho rero bakamara kugara bakiyugarira bakanka kandi bakazokwanka ati nawundi muntu dushiramwo ni twebwe nyene jewe nta burenganzira mfise rero abantu banyaragase bashiremwo hanyuma ibintu vyose ca tugenda hajya turondera abakonsulta muri BRB ni guhinduriramwo gusa barabitwemereye kubera ko dusanzwe dufise ijya 4e category microfinance citangura hama kandi ndabizeje 100% ko izoba ari imwe mu microfinance akomeye kubera izo biriko irakora n'abarimyi b'ikibonobono kandi abo barimyi nabo bari mu gihugu cose ikibonobono gihingurwamo amavuta n'uyu munsi abari muri Amerika bariko barambaza ati tugenda kuri DHL utubarize yuko ayo mavuta yoza araca hajya adushikire ino tuyarangure. Nabonye abantu basigaye bagira ama recherche sindamenye ko baba bari hanze canke bari mu Burundi mugabo ama commentaire ni yavyerekana aho usanga bariko baravuga ati nyabuna ico kibona mu kirime abantu sindabaza ariko mugabo ndabona mu commentaire yego. David nimba taco kurenza ko ngira ngo je ntaco kurenza ko ni turacakorera hahandi nyene ariko bazo mugari wambajije ngo bayacishe yego abari mu mihingo itandukanye y'igihugu uyu munsi ni badutelefone tubereka amahera bayacisha dufise konte ugomba gushira umutahe muri microfinance dufise konte muri Maka muri CRDB bank tuja tuguha nimero zayo ni nyinshi nazo nzi mu mutwe hanyuma mugabo utwandikiye wewe tuja tuziguha gusa niko yari ikibazo tugira abantu benshi nitubishura kwera batwandikira ari benshi kazamba rero basubiye kutubaza ngo dusigure ngo twarabakurikiranye ngo twarabaye interesse ngo twagomba ngo muduhe umuco none babaye interesse ni iki voilà Najya babaye interesse na wa muco. Ico kibazo rero ni urumva tubabarire abantu muvuga ngo na mazimisi avuga ngo mazimisi ndabakurikirana ku biganiro mukorana nujya mugabo homme de changement bakwita umugabo ugira urongore. Tuguterera agaciro media ni musi mona turabantu benshi tuzoguterera urumva ngo rero ngo twarabaye interesse ngo rero ngo duhe umuco byari byiza yuko bo tubwira ati twarabakurikiranye twarabaye interesse twereka amahera tuyacisha cyangwa hari ico ntatahuye kimwe bibiri bitatu bine tukwishure hanyuma twereka amahera twoyacisha cishe tubikora je nibaza yuko umuntu mbere ofete zo kudatakaza umwanya cyane umuntu ntagarukiye agusubize ku ntango kandi avuga ko yavyumvirije yego ko je byukuri nk'ubu wera je naritanze cyangwa jaga sape ne bakunda kuvuga yandika avuga ngo ndumukozi wanyu yego rero twe turakora
kubw'inyungu rusangi kubw'inyungu rusangi rero kuca badutelefona ariho no gushaka agutelefonye barangira muganire amasaha 10 si biratugora niyo rero tutabishuye hariho nabo usanga babihevye we bana ngo aragara iki uya ahubwo none nyene ko nibaza ko kubera ko dushira ko nimero yanyu ngaha mushobora kwandikirwa n'abantu benshi muraheza mukabaronkera umwanya bose je nk'ubu namangwara iminsi yose najya nari ku ma specialite mba ndiko nditanga kugira ngo bose ndabatunganiriza by'ukuri turagerageza amabwabo kandi si jeje nyene kibono bonega ubusije ndumwe nabise abantu benshi bamfasha nawe urimwo rero hariho ndunge kinemero vugisha uyu kandi barabikora kuko ni ibintu vy'ukuri tubonamwo ejo canke irya ejo bishobora kudushikana kunambwe nziza rero ndangize mpamagarira umuntu wese yonezererwa no kubona uburundi bugize aho bupfuye naze adushigikira abagwiza tunga mwebwe muvango mufise ngo amahera ngo mwarabuze ico muyakoresha ni muyazane ngaha hari abana b'imitima myiza nk'abo mu changement ntituzoyarya tuzokora ibishoboka byose tuyavyaza umusaruro kuko natwe yebwe niyo twiteze ko ejo azoca tuviramo imishahara bamwe ngaha twubake turashaje hanyuma abavyeyi nabo muze murasohokana abana n'ivyo mugabo mwibuke kuba mubigisha amashuri azimvye mubagurire n'udutahe tw'ibihumbi 6 kumbure ejo hari gihe bazoheza baca basanga ikibonobono carabaye ikintu kinini nka CCM yatanguye ubona baca bironkera ubuzi ari byo abavyeyi babo niko abazungu babikora yego je nivyo novuga aba diaspora barihire abi wabo kuko iyo babarungikiye amahera yo kurya navyo bica bihera ariko babarungikiye amahera y'agatahe bati tugushiremo hari yakumbure uyu mu myaka 2 ntabazo bagisubira kungora iga kandi mwibuke ko erega namwe mu myaka uko muzoguma mukora muzoruha bizoba bikeneye ko muruhuka umubiri urakura urasaza none mwamenyereje guma mubaha ivyo barya numva ko bazoca baremara igihe mutazoba mugihari kizoca kiba kibazo mu miryango wewe urakuze uca usanga n'umwana ntashobora kugica ku Maria ngo mumurungikira yo kurya gusa utamugurira agatahe ni ivyo je numva novuga banyaruke tujane microfinance nibaza ko izoba hajya nyene hariho inzu ikwiye ikibanza ciza cyo turipanze imeze neza hama abana b'u Burundi abize za gestion comptabilité kwa bironkera ubuzi abarimyi namwebwe murimi biraya muje muza yatubakubita amafaranga mugende murime nkabijya nyene 5 cyusanga ikibazo c'inzara turiko turagifatira umuti yego murakoze nuko monsieur David yo ndagushimiye gose nibaza ko ataco norenza ko ibisigaye nabafashe umwanya badukurikirana nabo ndabashimiye nizera ko nkunze kubivuga urosa akaryo ntagakoreshe birutwa na hatari kukumva ariko ukumvizwa gashira mu ngiro uhezagiwe kandi wihezagiye nuko tuzohure mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Omdi Sharima bye bye.